nta bwami bwa Kongo bwahabaye ku Butere. Kongo yabaye iryo zina ry'Ikongo barishizeho kubera le fleuve Congo. Naye handi ubwami bwari bwinshi. Hariho Ubushi, Ubufurero, hariho l'Empereur de Baruba. Muri Rwanda muri kino gihe hari ibibazo badahurizako na cyane ku bibazo biranga ubuseruko bw'igihugu ca Kongo. Vy'ukuri mwebwe nk'umuhinga wa kahise ikibazo c'abanyamurenge mukivuga kwiki? Ikibazo c'abanyamurenge, abanyamurenge niho bari abazungu bataraza. Nakubwiye n'abarundi bariho hakurya. Abanyamurenge rero nabo niho bari si abantu baje kuri colonisation. Nta banyamurenge bavuye u Rwanda baja hakurya. Ni bibazo bijanye na ideology idahera. Mugabe ideology yazanywe n'abazungu. Yazanywe n'abazungu ideology racisme, idéologie de race, idéologie de etc. n'ibindi. Musanzwe muri umuhinga wa kahise, akarere kibaga binini ntikigira kaburamwe intambara. Niyihe mpamvu nyamukuru? N'uyuhe mwizero wohaba sanzwe bahaba kuri kazoza kazira ingana? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene Juste Gael. Inyuma kamera mwita umusaza nabakuyaho muri ndabaza n'ahandi. Bantu b'Imana tugomba twige. Ndabwira ko ndi kumwe na mwigisha muramuzi. Bamwe mwaraciye imbere yiwe, abandi inyigisho ziwe zijyanye na kahise zirabarera zibakundisha igihugu, ariko vyongeye biranabibusha kubona uri umurundi w'imirundi ibiri. Mu gihe hariko avugwa amakuru menshi ajyanye n'akarere, ibijyanye n'imbibe, harimo imbibe z'u Burundi eka n'ibihugu bihanahanye, izo mbibe zaje gute? Ariko vyongeye turaza kuganira kuri kahise hagati y'ibihugu bibiri. Ako kahise rero na kahise kari inyuma cyane. Mbega hagati Burundi n'u Rwanda igihe harabami, u Burundi n'u Rwanda bwari bugwanye gute? Mbega igihe haje umukoroni hoho twari tubanye gute? Inyuma haraza Republika. Imibano yacu imeze gute? Ndabwira ko turi kumwe na Emile Mworoha, mwigisha muri kaminuza. Ndabaramusanya kubahwa professeur. Mwaramutse neza. Ndizera ko mumeze neza. Meze neza nta ngorane. Ego. Iyo tuvuze kahise abantu batahuye. Iyo bavuze kahise hariho kahise kerekeye intwaro z'igihugu z'ibihugu. Hariho kahise si ukuvuga gusa yuko ari ibyo ntwaro z'igihugu nari mvuze, ni ukuvuga kahise karerekeye imigenderanire, karerekeye nuko ingene abantu babayeho, n'ingene culture yabo, ubumenyi, indimi zabo, ingene bigenza, ingene bahura n'abandi, ingene hariho imigenderanire hagati y'abantu, ababanyi n'abari kure. Hanyuma rero hakaba n'icyo kibazo ubajije uti imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi kuva kera yari imeze gute? Ico novuga nuko ibyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi bisangiye byabaye intwaro y'icyami mu ivyo bihugu. Yatanguye kera cyane, yatanguye kera. Novuga nko mu Burundi ico tuzi hariho kuva kuri Ntare Rushatsi nko mu 1500 dufate. Eka ni Rwanda naho nyene hatanguye kera. Mugabo ingorane umenya nuko twari muri culture orale, ntitwandika.
mugabo naho tutandika hariho bimwe bimwe bari barashizeho bituma babibutsa ako kahise. Imbibe rero z'u Burundi n'u Rwanda zagiye ziragendaho buke buke. Ubwa mbere niwashaka biciye mu ngwano, ndetse mu ngwano novuga hariho ibintu vya tradition bavuga ati mbega umwami w'u Burundi wa mbere yavuye hehe. Bamwe bakavuga umwami w'u Burundi wa mbere ngo yavuye mu Rwanda, hanyuma araza mu Burundi, hanyuma bakavuga ko ashitse ko yari Rwanda, ko yakorera yaba ku mwami w'u Rwanda yatwara kiriya hari hafi y'Ibutare. Hanyuma rero bigashwana, hama akaja Burundi. Aje Burundi rero niho bavuga yuko ngo abatwa bamutoye afise mu minwe imbuto za kera zose z'i Burundi. Mugabo urumva iyo ni legende, ni culture. Mugabo bija hamwe na culture. Hanyuma abandi nabo bakavuga bati iyindi tradition ikavuga ati umwami w'u Burundi yaje ava Ibuha. Yaje ava Ibuha, bakavuga yuko Ntare Rushatsi ko yaje ava Ibuha. Mugabo rero bakavuga kandi muri tradition yuko Ntare Rushatsi ubwa mbere yari umwuzukuru wa Ntwero. Ntwero yatweye Burundi, akaba yari afise abahungu babiri, umwe Nsoro, hanyuma bakavuga Nsoro na Jabwe. Bakavuga rero yuko Jabwe we yagiye guhiga, imvura ikamunyagira, agaheza akagenda kugama kwa Nsoro, ko yoba mu nyuma rero yahavuye aryamana n'umugore wa Nsoro, akabyara uyo mwana yoba yari bishe Rushatsi. Akavuga uyu mwana ko yoba yagiye gukurira Ibuha, aho umwami w'Ibuha nawe yari arongoye mushiki wa Nsoro Inamabuye. Kuva aho rero niho yahavuye aza i Burundi gutangura dinasi y'Abaganwa aciye Inkoma. Inkoma rero nico gituma bavuga bati niho yatanguriye Inkoma, agaheza akubaka ingoma, agaca igiti akagira ingoma. Ingoma rero ariyo rero yoba yabaye Karyenda. Kuva ngaho rero niho yavuye Inkoma agenda aja Imuramvya, niho rero havuye dinasi y'Abaganwa. Urumva rero hanyuma rero ni Rwanda nyene ni nk'ico gihe, imyaka kera wowe Rwanda hari aho bavuga ngo kuva Gihanga ava mu ijuru. Urumva harimo rero ibintu vya legende n'ibindi, mugabo ivy'ukuri vya histoire navyo biza biraziramwo. Urabona mu Burundi ico gihe bahinduka Ntare Rushatsi. Si ukuvuga ko Ntare Rushatsi, navuze yuko yaje hariho abandi bami bato batwara hatoyi mu gihe ca 19e siècle, 1800, niho nawe uwundi mwami yakomeye cyane yitwa Rugamba, Ntare Rugamba, Rutaganzwa Rugamba. Niwe rero hamwe n'igihugu cy'u Rwanda hariho
ikindi gihugu citwa Bugesera, Rwayome y'Ubugesera y'Abahondogo. Niho rero Ntare Rugamba n'umwami w'i Rwanda Mutara Rwogera nibo bagwanye bagomba kwagura imbibe zabo, hanyuma bagwanye Abarundi baratsinda, niho batsindiye baragwana iyo Rwayome ya Bugesera baca bayishamwo kubiri, yitwa Rwayome di Bugesera. Urazi hariho Bugesera bw'u Burundi n'Ubugesera bw'u Rwanda, bahavuye bacamwo kubiri. Abanyarwanda rero niho batsindiwe bariko baragwana na Ntare Rugamba hariya mu Kirundo. Mu Kirundo la legende ivuga yuko bahabaye iryo zina rya Kirundo kubera hariho Abanyarwanda benshi bahapfiriye, ibirundo vy'imivyimba. Hariho rero no mu Kirundi bakavuga ngo urakabura Shinge na Rugero. Shinge na Rugero ni imisozi ibiri ihagaze, ariho rero Abarundi bahagaze bagwanya Abanyarwanda. Hanyuma rero kubura Bushinge na Rugero no kuvuga urashinge na Rugero niba udafise position nziza ngo igutsinde. Urumva iyo position rero y'Abarundi niyo yatumye frontiere rero zica zibera y'Ubugesera, nkuko nakubwiye Kanyaru hariya naho ziba Bugesera. No mu Buyogoma nuko giye ivyabaye imbere. Mbega kumbibe dufise ubu ni kiki twomenya ku merekero y'imbibe dufise ubu? Ku merekero n'imbibe dufise ubu, imbibe dufise ubu ni imbibe zabaye ico gihe, n'imbibe naturelle bwa mbere. Hariho Kanyaru hakurya ni Rwanda, hakuno ni Burundi. Iyo ni frontiere naturelle, nkuko Rusizi ari frontiere naturelle hagati ya Kongo n'u Rwanda. Mugabo aho bitandukaniye nuko iyo Kanyaru abazungu baje basanze ari imbibe zahabaye kuva kera, ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Abo bami nibo bazishiriyeho kimwe na Bugesera. Irumva izo mbibe za Bugesera zatanguye abazungu bataraza. Hanyuma rero kandi urumva hariho frontiere naturelle, Lake Cohoha bica biboneka hakurya ya Cohoha ni Rwanda, hakuno ni Burundi. Urumva rero zagiye zirashirwaho n'abami, mu nyuma abazungu bazisangaho. Abazungu bazisangaho ari Abadagi ari Ababirigi, baca barazubahiriza biba province zibiri, ibi bihugu bibiri, igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Burundi. Mugabo ku gihe c'abazungu cyaciye kiba ubwa mbere zari province zibiri zitandukanye ku Badagi. Imwe ifise Kigali, iyindi ifise aho ishinze imizi bataguriye Bujumbura, hanyuma muri 1912 bayishira i Gitega. Urumva aho ni ku Badagi. Hanyuma rero aho habereye ingwano y'isi yose, le traité de Versailles ya 1919 niyo rero yahaye Burundi Burundi n'u Rwanda bica bija mu Babirigi. Hanyuma rero Tanzania nayo mbere nibashaka turahatera frontiere, turahatera territoire ya bugufi, kuko Abongereza bavuga ngo bagomba kugira chemin de fer izova muri Rokere muri Egypte ikagenda muri Cape. Ivyo bihugu byose iyo chemin de fer izocamwo ngo zitwawe n'Abongereza.
ngo waravye kwikarata naho ngo wabona ngo bugufi ngo buca byo babikenewe ko bugenda muri territoire y'Abongereza ngo kuko ngo iyo chemin de fer babona ku murongo wizoca mu bugufi. Hanyuma mu nyuma rero ico ubugufi rero kuko Ubwongereza bwari bukomeye cyane kuko bwarafashe ikibazo kinini mu kugira ngo bagwanye Abadahagi mu 1914 na 18. Frontiere y'u Burundi rero ubugufi busigara muri Tanzania, Tanganyika. Urumva rero yuko frontiere zagiye ziraza ingene les événements ingene ivyo bihugu bigwariye mugabo mu gihe c'ababirigi batwara u Rwanda n'u Burundi. U Rwanda n'u Burundi aho baronkeye Rwanda n'u Burundi baciye barushira hamwe na Congo 1925 barushira hamwe na Congo mugabo kuri plan administratif mu ntwaro no mu vy'amafaranga kuko Franco hari rofra ndiko gobereye Rwanda n'u Burundi. Hanyuma rero ahe Bujumbura hakaba guverineri du Rwanda et du Burundi. Ico gihe rero abanyarwanda n'abarundi bari batwaye hamwe batwawe na guverineri umwe yari i Bujumbura. Harabaye ba guverineri batari bake batwara i Burundi, hakaba guverineri akaba i Bujumbura mugabo Igitega hakaba resida, i Kigali naho nyene hakaba uwundi mu resida. Urumva rero izo frontiere zo ku Babirigi mugabo izo frontiere zahavuye zihinduka gatoyi kuko aho Burundi bwikukiriye n'u Rwanda bukikukira frontiere zaciye ziguma izo za kera, izo za kera abazungu basazeho. Nico gituma haci haguma izo frontiere y'Akanyaru, frontiere ya hariya mu Kirundo. Urumva rero izo frontiere zatabwiye ku bami no ku Babirigi kuri Rubayombe, hanyuma bikabandanya no mu gihe cyo kwikukira. Mugabo mu gihe cyane muri colonisation Abanyarwanda n'Abarundi bari bafise, urumva rero yuko bari bafise intwari imwe. Ahi Bujumbura harakora Abanyarwanda benshi, nibo bari mu mabanki, nibo bakora hehe. Hanyuma ntuze rero ico tuvuga nuko rero mu gihe ca colonisation n'ishure rikomeye ryariho ryo ku Babirigi, Ababirigi baguma babaye fiere, yari groupe scolaire d'Asrida yakora yashiraho les techniciens yigisha les techniciens vétérinaires, agronomes, technicien administratif, technicien administratif, agronome, médicaux, abo bose qui étaient les auxiliaires des administrateurs coloniaux, kandi bahavuye baronka ikibanza gihambaye mu gihe cyo kwikukira kuko benshi barabaye abaminisitiri, barabaye premier ministre ba Nyamoya, abandi ba Muhirwa. Iyo rero ico shure rya mbere yahabaye ryari risangiwe n'u Rwanda n'u Burundi. Hanyuma rero tumaze kwikukira abazungu bashaka, sabazungu bonyene, oni yarifuje yuko u Rwanda n'u Burundi coba igihugu kimwe. Mugabo umenye yuko twari dufise abami babiri. Abanyarwanda rero eka n'Abarundi baranga bagomba kwikukira, ariko nkaho Rwagasore yaba premier ministre
yari premier ministre et ministre de la communauté, ça veut dire la communauté du Rwanda Burundi, kuko tutari bwaronke kwikukira. Mugabo tumaze kwikukira twaciye rero haba guverinoma y'u Rwanda na Burundi, hanyuma igihugu rero kimwe cyose kirikukira, Burundi bwikukira mufise umwami ari Royaume ruraba Royaume guverinoma constitution Royaume donc ishingiye kwibwirizwa shingiro yemera umwami. I Rwanda naho hoho havuye haba n'ingwano zihambaye mu 1959 hanyuma baca ubwami barabukura bumvikana n'ababiligi. Kayibanda yumvikana n'ababiligi kandi ashigikiwe n'abapadiri. Hanyuma rero iyo guverinoma haraba guverinoma janvier le 31 janvier 1961 harabaye coup d'etat yabaye abazungu nyene bayishigikiye baharuwa yari gouverneur aca aba premier ministre Kayibanda na Dominique Mbonyumutwa president. Urumva rero ahonyi buke mugabo imbibe rero nakubwiye ko imbibe ari imbibe zo kucami tutare bazemeje nubu niko zimeze. Mwatubwiye ko Tanganyika canke Tanzania dutwaye bugufi, bega ino tumanuka ko mutigeze mutubwira ivya Kongo, Burundi ntaco bwatakarije kubijanye n'imbibe zerekeye Kongo. Kwijanye n'imbibe za Kongo naho nyene hariho imbibe zashizweho n'ababiligi zigasizwaho babirigi bumvikanye n'abadagi bumvikanye n'abongereza kuko nabo bari bafise frontiere hagati ya Kongo n'Ubugande. Izo Burundi hariho hakurya ya Rusizi, hakurya ya Rusizi hariho abaganwa bakukira Mwezi Gisabo barazwi, Abanyakarama ba Kinyoni Bantorogwe nibo barafise batwara hakurya ya Rusizi, hakurya hari ya Gatumba no kugira hari ya kuri Sukarafe. Hanyuma kubera ingene ivyo bihugu vyumvikanye kuri traité de 1910 yabereye i Londres, traité de Londres de 1910 hagati nakubwiye representant du roi Leopold y'umwami w'Ababiligi na Empereur Guillaume w'Abadagi hamwe n'abarepresentant babo b'Abongereza. Niho rero frontiere zashizweho kuva 1910. Hanyuma rero abarundi bari basigaye hariya principe bari bafashe bagize bati il faut gufata les frontières naturelles atahani ntavyo tuzoshobora. Frontière naturelle rero ziba la petite Rusizi kugera Kivu barabandanya Virunga barabandanya na Lac Edouard na la rivière Simirike. Izo rero bati nizo frontières naturelles. Urumva harabaye ni bashaka kugomba kutembera izo frontières. Hari n'igihe na Mobutu yagomba kubikontesta mugabo babonye izo traité babonye uko bigize baci ntibyahavuye bigira bita bemera frontières zihari frontières naturelles
ivyo harabaye amanama abaserukira u Rwanda abaserukira u Burundi abaserukira Kongo amarabenga hali Bujumbura ndaje narayigiye mu yo nama urumva rero izo frontiere zari hariho tribu y'abarundi mugabo kubera yuko la conférence qui a créé l'unité africaine, conférence de 1963, yavuze ati imbibe nk'uko zabaye muri colonisation ntawuzazikuraho atahani hoho ibihugu vyo kwaba mu Rwanda. Umva rero frontière intangible zo 1963 nk'uko uyu yavyemeje na frontière intangible nk'uko le traité de 1910 de Londres yavyemeje. Ivyo rero ibindi ni ngorane zaje mugabo hariho hariho matraité n'amakonferanse yemeje frontiere ngoko ziri ubu. Mwatubwiye yuko ubwami bw'u Burundi habaye kwagura imbibe kandi ubwami bw'u Rwanda bwo nyene byarashika bikagwana biga ko muri kahise umuntu asubiye inyuma tumva mu kahise ka Afrika ubwami bwa Kongo ingene bwagutse na burya ari igihugu kinini ubwami bwa Kongo nabwo bwanganye kujya gute ubwami bwa Kongo nta bwami bwa Kongo bwahabaye ku Butere. Kongo yabaye iryo zina ry'Kongo barishizeho kubera le fleuve Congo naye handi ubwami bwari bwinshi hariho ubushi ubufurero hariho l'empereur de Baruba hariho ubwami bwinshi hariho indimi nyinshi Kongo indimi nyinshi ikibembe ikivira ikiruba ikinyarwanda byinshi indimi nyinshi cyane indimi zigera ku majana abiri indimi zigera ku majana abiri. Hanyuma rero nayo iryo zina rya Kongo ryemejwe kubera Kongo ya Leopold kuko mu Burundi bavuga l'empire allemand de l'Afrique de l'Est. Hanyuma ikabamwe ama province menshi ikabamwe no Burundi n'u Rwanda n'ibindi na Bukoba. Aho rero urumva ntiwovuga ngo Royaume du Congo. Royaume du Congo yariho mugabo yari ntoyi cyari ba Congo. Royaume du Congo kubera hariho hariya le fleuve Congo yisuka muri Océan Atlantique hariho ubwami bwaho niho rero niwashaka iryo zina rero rya la colonie du Congo ni izina ryafashwe kugira ngo barondere izina ryobera kuri iyo colonie yose ya Leopold y'Ababirigi hitwa izina rya Congo mugabo ahari nta zina nta Royaume du Congo yariho ibyo byose no wumvise ko hari abami benshi ndumva neza igihugu cy'u Burundi cyamyeho nyinshi n'ubu haracyari indimi nyinshi zigera ku majana abiri. Ndumva neza igihugu cy'u Burundi cyamyeho igihugu cy'u Rwanda cyamyeho Kongo ntiyamyeho ntiyamyeho ku Butere mugabo yariho kubera mvuga l'unification. Uko mutubwira ibintu bikomeye cyane birashika ku isi yose ibihugu ntibigira ivyo bihuriza. Yego mbega uravye kahise ku Burundi n'u Rwanda iyo bicitse ibihugu bibanye ntibigira ico bihurizako mbega birashikira umunyagihugu muto ni gute twovyirinda? Kera numva u Rwanda n'u Burundi igihe ca abazungu bataraza baragwanye bapfa imbibe baragwanye nabikubariye
kuva kuri Shirima Rujugira na Mutagase Nyamwiza, kuva kuri Mutara Rwogera na Ntare Rugamba. Hanyuma rero baragwanye bapfa imbibe. Mugabo tumaze kuronka indaha y'ukwikukira, mu bisanzwe hariho ikindi cyahabaye ndovuga. Harabaye na ideologie habitique, ideologie de race yigishijwe n'abazungu hagati ya population y'abanyarwanda n'abarundi. Barateranya n'abanyagihugu bumva kuvuga race Hutu, race Tutsi, race Twa, race Tutsi, race ntibaho. Kubera kugira ngo uvuge ngo race tere canke tribi, ini tribi n'abantu dufate basangiye territoire, basangiye chef umwe, basangiye territoire imwe, basangiye chef, bafise meme culture. Ivyo navyo Abahutu n'Abatutsi basangiye culture, bari bafise umwami umwe, bari bafise culture imwe, culture y'ubuntu, culture y'ibanga, culture y'ukundana, gusangira utuntu n'utundi. Ariko iyo ideologie rero yaragize ingaruka mbi mu gihe yigishijwe muri colonisation, kubera ideologie yari buraya, ideologie de race. Iyo ideologie rero yaragize ingaruka mbi nibashaka. Ivyo vyaravuzwe cyane kandi bose barabizi ingene byagize ingaruka mbi mu gihe ivyo bihugu bigeze gutangura kugomba kwikukira. Ingwano zabaye Rwanda 1957 1959. Hanyuma rero eka ni macakubiri yabaye Burundi afatiye ku vy'amoko, kandi ivyo onye bitari biriho imbere ya colonisation, kuko abarundi Abahutu Abatutsi bose bari integre muri fonctionnement ingene ubwami bwatwara. Ariko rero urumva ibintu rero ivyo vyose kugira ngo bigire aho vyogarukira, no kwigisha gukunda igihugu, no kwigisha kumenya histoire y'igihugu, kuko nibigisha ibitari byo, no kumenya ivyo vyose vyavuye kugira ngo ntize duhave tugomba kujana n'abahururu. Abazungu bwa mbere bari bavuze ngo race, ngo yarose y'Abahutu n'Abatutsi, hanyuma bavuga tribi, bavuga tribi barayivako bavuga ethnie. Bon, urumva rero nukumenya neza kugira ngo Abarundi wumva rero ikidefinisa classe sociale, kwari classe supérieure, classe inférieure, kwatarico. Selon moi, mugabo ivyo bibazo bizosindwa, bizohava no kubera education, formation, développement. Ivyo onyi nivyo bizotuma tuva hasi tugatera imbere, tugaheza tukemera igihambaye la citoyenneté burundaise, kuba umurundi. Iryo zina ry'umurundi turyemeze. Gira amahoro. Twikingire indwara y'akaranda, mpox. Haraheze iminsi twarinjiranywe n'indwara ya mpox.
iyo ndwara ikaba imaze kwibonekeza mu ntara zitandukanye. Uwufashwe n'iyo ndwara ya mpox arashuha, akama uruherehere ku mubiri, akagira amasumbi, akameneka umutwe, agakorora, agacika intege, akababara mu mitsi no mu mugongo. Ugize kimwe muri ivyo bimenyetso, cunyarukira ku ivuriro rikwegereye, kandi iyo ndwara ivugwa ku buntu. None iyo ndwara twoyirinda gute? Twokaraba neza kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni, canke tugakoresha umuti wica imigera. Twokwirinda gushurashura. Ku mugabo yahora agwaye yo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kiringo c'amezi 3 asohotse ibitaro, kuko imigera ibicibonekeza mu ntanga ziwe. Twokwirinda gukora ahantu canke ku bintu vyakozwako n'uwufise uwo mugera, tukirinda no kuramukanya dukora nako. Twokwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu, gukora ku bikoko bigwaye vyipfishije canke kurya inyama zavyo. Twese hamwe dusabwa kwikingira no gukingira abandi indwara ya mpox mu gushira mu ngiro impanuro twama duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu. Ubwo n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida. Muri Rwanda muri kino gihe hari ibibazo badahurizako, na cyane ku bibazo biranga ubuseruko bw'igihugu ca Kongo. Vy'ukuri mwebwe nk'umuhinga wa kahise, ikibazo c'abanyamurenge mukivuga kwiki? Ikibazo c'abanyamurenge nukumenya yuko ikibazo c'abanyamurenge ni ikibazo cyaje vuba. Abanyamurenge niho bari abazungu bataraza, kuko nakubwiye n'abarundi bariho hakurya. Abanyamurenge rero nabo niho bari si abantu baje kuri colonisation. Nta banyamurenge bavuye i Rwanda baja hakurya. Colonisation y'ababirigi yaje abanyamurenge ariho bari. Hariho la circulation y'abarundi, circulation y'abanyarwanda abavira nabo nyene canke ababembe. Reka nuga hari ababembe nahi Burundi. Urumva rero ikibazo c'abanyamurenge sinzi ingene caje bukebuke kubera izo nyene za ideologie twavuze, kuko hari abanyamurenge bagize bafashe ibibanza bikomeye muri Kivu y'epfo. Urumva hariho barateremi Bisengimana, chef de cabinet wa Mobutu yari umunyamurenge, yari umuntu cerebral akomeye. Urumva hariho abandi ba ministre benshi, hariho babizima Karahandi yari ministre w'imigenderanire kuri Kabira, Ruberwa ndiyari vice president, Ruberias Garias ndiyari vice president, Musenyeri Kapanga ndiyari umunyamurenge. Urumva ivyo vyose ngomba kukubwira yuko vyerekana ni bibazo bijanye na ideologie idahera. Mugabe ideologie yazanywe n'abazungu, ideologie racisme, idéologie de race, idéologie de etc. Tukiri ngaho nyene musanzwe muri umuhinga wa kahise, akarere kibaga binini ntikigira kaburamwe intambara. Niyihe mpamvu nyamukuru? N'uyuhe mwizero wohaba sanzwe bahaba kuri kazoza kazira ingana? Icizero nogira niyumvira bwa mbere nuko erega ibi bihugu turasangiye, turi muri communauté imwe, communauté est africaine, turi muri communauté imwe. Hariho des dialogues qui ont été engagés, dialogue de Nairobi, dialogue ibihugu birahura bikavugana. Jewe je fais confiance à l'intelligence des citoyens congolais, des citoyens congolais, des citoyens burundais, des citoyens tanzaniens, rwandais, et de leurs dirigeants kugira ngo ivyo bibazo bize bironke inyishu imeze neza. Ivyo bihugu abanyagihugu b'ivyo bihugu vyacu bongere basubire bakundane, bagenderanire, bahana ibintu n'ibindi,
urakoze ndabashimire cyane nyakubahwa Murakoze. yego nuko reka ndabashimire ndabashimire mwese mwahevye murimo murabana natwe mwagize neza cyane kudukurikira nizere ko ari cyo musigaranye ni harambe Afrika ni harambe ibihugu byacu kahise katwigisha ubu kadufashe gutegura kazoza ndabwira ati bye bye cha salaviste urakoze mani baheza nawe yego